abahora batoza amahera kubunguruza abantu ku bituro bitandukanye ngo bokura mu mutwe kwiyonga izosubirwamwo. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Gervendera Kubuca yabishikirije kuri no wa gatanu mu nama yagiraniye n'abasukira mu mashira hamwe yabunguruza abantu n'ibintu. Baje gusaba agrema mu shikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari ama association Sambiri Creatif mugabo turavye intumbero naho bari bageze bari barahinduye intumbero basigaye batoza amafaranga ku maparking yose y'igihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma twaberetse neza yuko ivyo bari basigaye bakora bitari birekuwe na restati zabo kandi nabo nyene bavyumvise, kandi tubahamagarira yuko bohindura nahubwo abo banywanyi babo bakabatwara mu bikorwa byo kwiteza imbere, ibikorwa byo kugwiza umwimbu kugira vy'ukuri bareke gutoza amafaranga ataco bayakoreye, kugira bakore nabo baronke ibyo bafungura n'umufuko nabo nyine uronka amafaranga ariko bakoze batiriwe batatoje amafaranga ataco bariko barakora. Twumvikanye neza rero yuko bagiye gusigurira abo bajejwe kugira vy'ukuri tunabereka yuko ivyo kwiyumvira ko bazosubira gutoza amafaranga bidakunda, ko nabo basaba yuko leta yobishiramo kuguru kugira izane organisation nziza. Iyo ngingo yo gutoza amafaranga kubunguruza abantu mu bituro bitandukanye ngo yakiwe neza n'abantu benshi naho yakoze ko abahora batoza amafaranga. Tumaze kubisesangura neza tukabica hirya no hino, twabonye yuko ingaruka mbi zashikiye abanyerwa twicaranye ngaha kubera yuko bari barimenyereye baronka amafaranga badakoreye. Urumva neza yuko izo garuka mbi kuri bo zitobura, kandi nibaza yuko leta mvyeyi leta nkozi ihari kugira yuzurize abarundi bose atamwana n'ikinono. Leta mvyeyi leta nkozi irafise ibikorwa bitari bike byo kwitwararika imibereho myiza y'abene gihugu, kwitwararika itunga rusangi, niyijejwe gukora amabarabara. Nibaza yuko igiye kubitunganya neza kugira iryo twoza ryayo mafaranga nahubwo naho yoba yotoza tozwe agize ishagiye gufasha mu kigega ca leta mu gukora amabarabara meza, mu gukora ibikorwa vy'iterambere vya leta n'amashuri meza eka mbere n'amavuriro. Umushikanganje Gervendera Kubuca aragabisha n'abandi batwara amashirahamwe atandukanye batoza amafaranga no kuba atari mu mashirahamwe yabo. Amashirahamwe yose ategerezwa kubaho abeshejweho n'abanywanyi bayo bakotiza, mugabo ntatozwa ry'amafaranga ku nguvu ritegezwa kujamwe. Ahambere nkacangiraho mpamagarira abantu bose bafise amashirahamwe Sambiri Creatif bashika nyuma bamaze kwemererwa bagaca bahindura bagashiraho amareglement d'ordre ntera yatoza amafaranga kubana atari abanywanyi babo, kwabo nabo nyine tugiye kubahagurukira kugira vy'ukuri umuntu ico yiyemeje mu mategeko atanga mushikiranye hagati mu gihugu aba ariko akora yisunza ayo mategeko yiwe adaciye ku ruhande, kuko niyo leta mvyeyi. Nasavye imbabazi abene gihugu kubera yuko nka leta twarasamaye na cane cane ubushikiranje bw'intwaro hagati mu gihugu bwobwo aribwo butanga agrema kuri ayo mashira hamwe, mugabo butigeze bukurikirana burabe yuko ama agrema bwatanze ikirakurikizwa nkuko amategeko abivuga. Hanyuma baronse iyo agrema bagaca bahindura intumbero bakaza gutoza amafaranga abene gihugu. Nivyo nasavye imbabazi abene gihugu batojejwe amafaranga kuko nitike yaciye iduga kubera yuko umushofera yatanze aca ayongera ku itike hamugasanga umwene gihugu mu kwiyunguruza biramugoye. Nicyo gituma navuze yuko nka leta tugiye kwicara nk'ukiganje n'intwaro hagati mu gihugu turabe neza ingene ayo mafaranga yatojejwe, dushobore no kumenya amafaranga yatojejwe kuntangana, hanyuma kugira leta igire intumbere ciyifata kubijanye n'amafaranga bose yatojwe atemewe n'amategeko. Iyo nama yatunganijwe kuri no wa gatanu n'umushanganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yari yo kurabira hamwe ingene ingingo yo kuza gutoza amafaranga mu bitoro bitandukanye by'abunguruza abantu yakiriwe muri rusangi.